icyaha. Amazina yawe yose ni gute? Irankunda David. Irankunda David. Wavutse kuwa 27 Ntwarante umwaka w'2001 ahitwa Gisagara mu ntara ya Buhumutse. Yego me. Irankunda David wahagaritswe kuwa 1 Ruhuma umwaka w'2021 uzira gukubita ujejwe umutekano. Yego me. Sentare igucira umunyororo w'imyaka 5 n'ihadabu ry'amafaranga y'Uburundi 200,000 yo kuvura ibikomere ubujejwe umutekano wari wakubise. Uyu munsi rero ukaba ukweje igifungo c'imyaka 5. Sibyo? Reka ndabe ibintu bagufatiye: telefone, ndabona telefone, isakoshi, ngodo iri muri karata karangamuntu n'amafaranga 20,000. Yego. David, Sabu. sinya. Murakoze afandi. Okay. David, sinkeneye kongera kukubona hano hantu. Nyakubahwa nanjye sinifuza kongera kugaruka. Nk'ubu urabona imyaka umaze ufungiwe hano hantu, iyo uza kuyimara uri kurakora ikintu kiguteza imbere, ubu ntihababutse icyo umaze gushikaho. Neza cyane. Okay. Rero genda witware neza aho uze ubere ijisho abajejwe umutekano. Murakoze afandi. Icyo uzobona kitagenda neza uzuhamagara abajejwe umutekano bakigufasha, apana kubwirana kwifatira ingingo. Yego. Sawa? Murakoze. Okay. Niba wakenera rero ubufasha bwanje, nimero yanje irakora ku numero isanzwe na WhatsApp. Murakoze.
Bobi wari imbere unyakiye he? Nase ndamubona imbere nko ku metero 10. Arakase gato sisuye kumubona. Nyamba karoga. Haje kuvuga twagahiye ngo tugafate tutegera tugafata. Numbwire ko twusunye mutamutwaye. Numbwire ko twusunye mutamutwaye. Abuna ziyosha twije. Reka twegere imbere gato turabiko twomubona. Reka manso bayubwoba reka. Reka manso bayubwoba. Kuyosha twiyica. Mani nyamburi inka nturaheze. Ati meza. Ngo nibwa busara bwa boss yadutamye. Nigati pose nani kacangwa mutazosura kuburongo. Mani nawe urasalisha kweli. Udusara bwa 10 twonyene ni twishi. Twotuma mererwa nabi. Nawe kweli. Nyafsa tugendere ngo ndazi nashika kure. Kanda hejeje nturinde kunyikwegera ariko tumuhige tumurongo. This son of a bitch, he just gave up in 15 minutes. Boss, your pants are heavy. No one can resist them for 15 minutes. Are you fucking praising me? No. That's true. You have to trust me. Yeah. Thank you. Don't mention it. Boss. Oh my gosh. You guys look terrible. What happened to your face? Boss, things went sideways. That wasn't my question. Some guy showed up and kicked our asses. So, you're saying 3 of the people that are paying 500,000 per month couldn't take fight with just one guy, huh? Yes, sir. Yes, sir. God damn, gotta be fucking kidding me. What about her? He took care of him. How the hell did he find you? Did you try to do something stupid? Hey, I'm talking to you. Boss, we tried to. Wait. You tried to rape her again, didn't you? Fata ngara kanikore. Fati.
fatira nkwediki. Fatira nkwediki. We bro. Uno nivyo turimo ubu ni wafata inzira yo kwigiye. Ariko biragaragara ko umukobwa muri kumuhana. Bro. Mubaze ivyarondera. Banga ugende. Ibintu kuraba. Murakoze kuntabara. Ndavidira nkunda. Nanje ntwarizera. Abo basore ko banakubangamiye mufiki. Nta kintu na kimwe dofa. Nta nubwo ndabazi. Ndabonye mvuye ku kazi. Munabanyirika. Abasore nk'abo rero iyo babonye. Usakuzira bagira ko. Yego murakoze. Warugiye. Nariko ndatambuye ku kazi. Igitero ry'uko cyangwa abandanya. Oya hari. Kanda kurekeza bageza imbere tu. God damn, you gotta be fucking kidding me. You failed a simple job. Now she's free and someone else knows about us. We can't fix this. No. You already did enough damage. You two better find her before I find you more trouble than your worth. Boss, let me handle this. I'll bring your head back. You better. How you doing? I told you I don't like to do business on the phone call. Please tell me where you are. Just tell me where you are. Okay, I'll be right there. So talkative.
iminsi yose ntikoroshe. Nyataye ubona akazi karagoye. Azameze gute? Safi boss. Nze neza. Kumengo mwari mudukuru. Twari ko turaganira ariko tuvuga kuri boss. Boss agize iki? Boss ni ariko nkubona ariko dutuma kuri mission bigenda bize biragorana basanga yagenze neza dushira ubwoba bwose. Ahubwo mbere genda namutinya kuko urabona mission yose dutumye kuri mission. Gaferi agenda dukuramo umwe. Mwana tazava tuma. Yatari kwe. Sinje mwari. Ako je fagutinya n'ubusa kwera ko boss ko atamuntu arenganya. Cyo mwanya ndamutaho. Just think about it. Umuntu agutumye gukora akazi. Uriye yo gukora ivyo yagutumye gukora umuntu agashaka gufata ku nguvu. That's bullshit. Igamani niwe mwanya tuba turose wo kwikura umusonga. Barakoze imisyo batigiye baduhana na ka vacances. Hajya niyo kazi tuba turose kubera urabona nta mwanya turonka ko kujya kuraba ivyana natwe. Ko n'ubusara bwayi bugushuka. Ahubwo mbwira kaya gakobwa tukakura. Ahubwo natubwira abari bagiye ku kazi. Jigihe bagiye nabonye inzira bajanye hari inzira ya hafi tugiye twoshobora kubatanga imbere. Oh, that's nice idea. Kwenye reka tugende. Ariko wait. Kumengo ntimukwiye kare rose yagiye. Mani we ntuzi ko bigoye yagiye kugura akabigimana tite. Icyo ibintu byanyu navyo. Okay. Tugeze twamwita nibyo. Ari hahandi hariya. Okay, katumwitane basi. Urumva ibi bintu je nibaza biva ku mpamvu atatu. Nuko nyene nise nubona niwe usanze bwa undi hameze neza. Oisana. Barishyize. Warahimye. Nahinde mukanishana ikigihe gito. Mbe Arivera. Hajya ujya nturashika huje. Oya, sindagira gushika. Hari inshuti yanjye ngagoma nce kuraba twarukana kera. Nimba tacho bigutwaye twari kujana. Nta kibazo. Oh. Tujane tu. Sasa. Inshuti yanjye. Aje kwa bitatu. Pada nagenda kumurabe. David. Yeah. Ni wewe? Agenzi twahuriye mu nzira. Nawe banze ndamuramutse. Sawa. Ego ni sawa. Okay. David. Ego Biri. Mbabarire man. Sinabimenye ko wakore kuno munsi anko tuvuge bwira. Biri ni ibintu bisanzwe tu. Ahubwo je vyagoye kwamenyesha umunsi nzoviranye. Ahubwo nari nshinga gahunda gusaba imbabazi. Nshuti yanje kijya gihe nitwaye nabi. Man naje ahubwo nije nakugusaba imbabazi nije nakosheje. Nije nakosheje kabisa ahubwo nije nakugusaba imbabazi. Aya tu. Nibisanzwe ahubwo sha nta makuru ya Maria. Uziko kuva nja mu gasho. Nta namakuru yiwe nta nubwo arigera nyandikira. Sheri, So baraguhamagaye. ni bande njyana akazi kabonetse. David. Abari nukuri. David. Ingo tubiyage. Sheri mwihoza azovyakira. David. Ingo Sheri. tubiyage. Mureka azovyakira. Oya twe kugenda tuyatse nyene. No mwihoza. David.
Davi, Sabwe. kumbe nguvuye hajya ahantu utameze neza n'ibiga. Sha, urabona uriya mudamu wabonye yasohotse yibungenze. Ariwe ubona ni ngaha kwifoto. Urya hoza n'umukunzi wanje. Ne vyagenze gute? Jewe na Billy twarabagenzi kuva kera tukigana muri interna. Billy niwe yampuje na Maria kuko we bari basanze ari bazinanye. Nta kintu na kimwe nakora ntari kumwe nawe kuko naramwizera cyane kugeza igihe ankorera ikosa. Umunsi umwe jewe na Billy hamwe n'umukunzi wanje Maria twari twagiye gutembera twinezereza, sinzi ukuntu nakubitiye kwihagarika siga Billy na Maria nja aho bwiherero bwari buri ndihagarika. Ngarutse nasanze Billy na Maria bariko bancinya. Maze kuyibona natwawe n'ishavu nca ndengera kuri Billy ndakubita ntitaye ku bucuti twari dufitaniye. Maria agerageza kumpagarika. Nawe habuze gato nari no kumwica. Maria bibonye ko acahamagaza ajeje umutekano baza kumbanguranya. Nanje cangira kwishavu rigize nisanga nakubise umupolisi. Baca barafata banjana kumvuga. Shani wihangane, abisi niko bameze. Turandanye. Ndina gutumye imize gutegeze. Panza mabuja imfise ikintu cakubaza. Icyo mukobwa none mufiki kubere kuri gushaka kwava. Mufiki. Nazi. Icyo mukobwa ico dupfa bihagarare kurara. Icyo nshaka gusa shaka akazi gaheze neza gatungane ungire ko dose yaheze. Biga mabuja kugira ngo dukore akazi neza hagiye biba ngombwa ko tumanza kumenya ico mu kugira ngo akazi tumye neza ko twakakoze neza kuko udashaka guhita. Ujya mukobwa ni hamwe n'umugabo wanje. Umugabo wanje hagitara muhira. Niyo tashe atawukeye
ntakirya ntagishaka no kumbona kubera kajya gashami rero nkeneye ko kapfa kamvireho ndonka amahoro mu rugo rwanje nibyo ari mubica mwiza ariko ntabwo mbatabirenze bishoboka gute ubwira umugabo wawe ashobora gushyira umuntu ibyo nzi ibyo mvuga ko babizi icyo nshaka gusa nshaka aveho subirana umugabo wanje kandi ndazi akazi uragashoboye nziza rero mama kugira ngo akazi gakorwe neza ifoke kongerezamo ingufu kugira ngo akazi gakorwe neza kandi ibyo yizere jewe akazi nakora kandi bitarenze iminsi sibyo cyane ushaka amafaranga angana gute ntabwo mbone yuko diri yaheze shaka ko yatwavuganye ariko byinshi iyo duse amafaranga mugabo diri mbone yakoze sawa rero umuntu ashobora gukora akazi kameze neza umpa rambere sawa ibyo hirya ndiko ihera kava mu nzira nziza rero mabuja aha kuma inoti shaka gutekana ndiri akoze mbere nashaka n'ikiziga ciwe kinagifatira ko ndagifatira wapi habo nzo guhamagara nzo gushirana ikiziga ciwe habo tukitumije tukijana sawa ndakwizeye mfate yuko ivyo mbwiye ari ivyo nizera akazi sawa ndakwizeye kandi rero sawa Oh la la. Here is the hero. Hey guy. Kuneza yawe umukobwa ndamukeneye. sha urahomvye umukobwa nawe ndamushaka. Hey, I'm not begging. Don't you see? Ndiko ndagerageza kugufasha. Ufasha jewe? Ntabwo ufasha nigeze ndagusaba.
utegereza kumbwira akantu ku kandi ataka imisingi mpamvu matwajya mukobwa. Twebwe imposi yadutumye hamura yamuhaye akazi amuhaye amahera agira tumwicire ujya mukobwa. Bamutwaye he? Iyo bamutwaye n'ahantu dukorera. Urabyumva? Shaka icyo ntwara aho hantu kandi wibeshwa nk'inishi mpita ndakwike. Kuki ntabwo twara? David, singendeye kongera kukubona hano hantu. Nyakubahwa, nanjye sinifuza kongera kugaruka. Nk'ubu urabona imyaka umaze ufungiwe hano hantu, iyo uza kuyimara uriko urakora ikintu kiguteza imbere, ubu ntihababuze icyo umaze gushikaho. Neza cyane. Okay. Rero genda witware neza aho uze ubere ijisho abajejwe umutekano. Icyo uzobona kitagenda neza uzuhamagara abajejwe umutekano bakigufasha, apana kugira ufatire ingingo. Sawa? Murakoze. Okay. Niba ukeneye rero ubufasha bwanje nimero yanjye kuyakora ku muntu bisanzwe na WhatsApp. Tuzoshimamagara. Murakoze. Munzira ndiko ndataha nawe n'abagizi ba nawe. Nagerageje gutabara umuntu. None gabasha Ega mwihanze mwafashe ubutare Twafashe umatari we Ega nukuri si jewe mukobwa ndakubwije ukuri niwe muntu twashaka Oya si jewe Ndabizi ntunzi sindakuzi ariko niba ari umuntu yampaye amafaranga kugira ngo ndakwica Yo mumbabarire nukuri ntimunyice Look like she's begging life. Wow, that's amazing.
going to kill you and get 20 million. Mbwira bari hehe? You better do your fucking job in the right way. Boss, I'm sure I tried all my best. You better finish your what you started. What if somebody doesn't know about this? Boss, I think no one knows. You think? You better don't think. Just do it. Okay. Go and finish him now. Okay, let me figure it out. Yeah, that's right. That's right. Yeah. What the hell? God damn. Tony, I'm counting on you. Finish him off. Yes.
musore ibi byose ni ibyiki abasore banje baswashyize hasi kubera agakobwa ikintu mwe muri kuzira ni uguhohotera ikiremwamuntu. You're messing with the wrong guy. This is my business. I swear to God, this is not gonna end well. Yeah!
Lua. Umva, garus. Adruk. Umaha. Umva. Twavuganye na komiseri. Washe utora umukobwa mugende. Ibisigaye navyo ca tubifata mu minwe. Akoze afati. Sawa. Tugende. Kata. Hinduki. Ciao.